ikintu ca mbere ndashobora kubabwira abantu ari umuntu yamfashije kugira ngo ngeze ngaha yari legend ndashobora kumuha agapela gato s'il vous plaît une minute de silence microphone hana noma na mtu sosokei hana ubaya na mtu sosokei mtuambie kosa lake tujue mbona tujajua kosa la soso icho kitendo mnakifanya lakini Mungu atalipia na muombea soso tumimi jene alazwe pema marehemu sosokei ya sosokei yari muririmvyi yari mu legend muririmvyi wo mu Burundi gihangange nararirimbye kubera sosokei amahoro reka ndabavunira akagohe kuri Linux gira ibihe by'umunezero mu buzima bwawe hamwe na Linux Music Company uruganda ruhinyanyura amasanamu hamwe n'amashusho ku buhinga bugezweho ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu mwari kumwe na Gina Generite Riteka umumenyesha makuru kuri Linux TV. Ndabaramutse cyane bakunzi ba Linux TV twizeye ko mumeze neza aho muri hose nkuko mubibona kuri micro na je meze neza kandi meze neza cyane murabimenyere mba ndi kumwe n'abantu baba batandukanye tuyaga byinshi bitandukanye ariko no musindi kumwe n'umusaha wacu mwita mu legend namusanze hano muri quartier asanzwe abamwo namutembereye kugira tuze kuyaga byinshi kubijanye n'umuziki wiwe na cyane ko adufitiye bishasha abazaniye abakunzi biwe rero sindamuvuga arivuga mu ncamake nazi ko benshi bamuzi ariko turashaka wenyine ubwiwe mbere byose kamanzi ndamuramutse mambo vipi mambo poa uko sawa ameze bien kabisa naanza kucheka kwanza tuseme Kirundi au Kiswahili ikintu cyose nikibembe niringara nigikongomani nikiru ivyo byose ushaka ndavuga na problem vyote tubicange tu ukione na nigishinwa ntinkawa tanta ndavuga sasa habonetse umuntu wa mbere araba ikiganiro benshi turakuzi turabizi ko uri umurejonde wakoze umuziki uva kera turazi Bidondo izina Bidondo ariko muri rusange urashobora kutwidondora kutwibwira muri rusange Bidondo amazina yawe y'ukuri yawa amajina ya bavuga gute no vuga mu Kirundi none okay amazina yawe y'abavyeyi uretse Bidondo twakumenye ko nk'umuririmbyi ya mfete Jenny twa Hakizimana Hussein izina rya Bidondo yavuye mu bintu bya famille general abantu banita kenshi bakunda kunita general Bidondo Bidondo yari style wanje byavuye muri Bidondo kuko bibisiguriye kera mama anomye kuvoma amazi ndakunda gutora kabido nando nico gituma Useni twara bido nando nico gituma abantu bacatangura bica bibandanya kuko Bidondo ya nico gituma ndatora bidon nando ndakunda kumufasha mama wanje akazi nico gituma akunda kumaka bidon nando ngende kuvoma amazi bica bikurikirana Bidondo icaba style ya Bidondo abantu bose bacatangura kumamagara Bidondo ariko nitwa Hakizimana Hussein mama wanje ndi mu Cibitoke ca Rugombo papa wanje abantu bose baramuzi ko ikivuga ya papa wanje n'umunyamahanga s'il vous plaît mu diaspora ya no mu diaspora abahe tubiko bien papa papa wanje no mu diaspora ya abahe none no nari ngaha uyu papa wanje ari muri igihugu cy'abazungu eba Bidondine bubugeze kuri kangahe oya nabraba hevye bose nasanze bariko barajya amahera ubu nsigana na Bidondine umwe gusa ya ambega Bidondo ngahantu twagusanze uwicaye wari waje mu biki bo kenshi uyu mu mama dandaza ngapiraho bamwita mama ujeje kuri première numero 49 ndakunda kuzangaha maze gukora sport ndakuza kuzangaha gufata kaji
cange saa sita ngafata lunch. Ojia utamu. Jia utamu sana. Hii jiko utamu sana. Hii ji barashira mu bintu menga imeze bien kugira ngo umuntu wavye urabona ko natanguye kuzana. Mimi kuona kwera ji unakunya mzuri, misoli naanza nasikia naanza kunenepa. Maze kukora sport ndakunda kuzanga ngafata kajinga ngafata kayaga ngachatinga. Mbo afeti ni restaurant yo muri quartier yo mu Bwiza. Ndayikunda barateka neza, barafise isuku. Uyu mu mama ujeje ugasanga no sister twarakuranye muri quartier. Nico gituma ndakunda ahantu hari isuku. Aba serviteur bo ngaba bameze bien, barambara neza. Nico gituma abandi bagenda handi ariko jewe n'abandi n'abaroriro turakunda kuzanga ni muri quartier ahantu hameze neza, hameze bien. Ya tudatevye cyane twashaka kwinjira kumenya vyinshi kubijanye n'umuziki wawe. Watubwiye ko dufitiye bishasha, bimeze gute? Ni bishasha nyabaki? Ni indirimbo nshasha mbega yarasohotse? Bimeze gute kubijanye n'iyo ndirimbo yawe nshasha? Mbo ndafise EP 3 baita EP cange EP. EP ya ndafise EP 3. Imwe naraye muririmbiye umugore wanje Bidondine. Bidondine iyo ndosho ndashaka kuyisohora mu imisi. Mbo inzi ni inspire umuntu twarahebanye kuva kera, yaramvanze kubera amahera bamwita Bidondine 2, yararonse undi mu diaspora Kameba. Chanda inspire twarahebanye kera, ça fait une année. Wow, ça fait un mois. Mbo ugasanga ntandi inspire chandakura mu ndirimbo. Urabona umuririmbyi ivyo yaciyemo niyo aranzika. Indi nayo ni kujya kuntu kera ndacari muto, hari umuntu twarakondanye ku mashure, gushika ubu sindaramubonye. Nijo naramwandikiye indirimbo, nari inspire yo ndirimbo, ndi mu bintu vy'akazi gusa ca ndi inspire yo ndirimbo. Izizosohoka ryari izo ndirimbo zose ko ari zitatu? Je pense que dans 3 jours kuri YouTube yanje andika Bidondo ananipendaga by Bidondo. Ni indirimbo naririmbye ku mugore wanje bamwita Bidondine 1, itwa Ndachesa ba Divine. Yeah, this is votre cadeau mama. Ariko ndakeneye kumenya iyo ndirimbo waririmbiye Bidondine 2 uvuze yuko bamugutwaye kwera amafaranga aba diaspora kamugutwara. Ndashaka uncishije ko gatoyi, numva nkeneye kumva amajambo ari mu iyo ndirimbo. Mbo ni kujya kuntu seria hakunda bafisa amafaranga, hakunda bafisa amanoti. Wa munsi mu gatondo yarambwiye ngo Bidondo, urukundo rwa Bidondo nabyo shaka mu gatondo, genda kundi umudodo. Mama yangu bandanya kuko mbona ushibaba sikujya kuntu namuririmbye. Oya genda umuririmbye nciye mu bintu candi inspire ndirimbo kuno ubuzima ngene buriko buraba. Abona ndangandi kuri restaurant ndashobora gusora ndirimbo nga ubunyene nga nyene muri restaurant freestyle, abantu bariko barajya pirao freestyle. Sasa tuchane basi. Niko cyana ifoto era nzomubwira mama ujeje ndamufitiye cadeau y'indirimbo ya restaurant yo ngaha, s'il vous plaît. Nzoikora bisaba ngono tufundikana, akinipa noti tafanya nyimbo ya hapa asijali. Tena nitamuomba noti ndogo sana. Unasema? Nikuwa nakuuliza iri ya myaka wari urimwo ugitangura gukora music gushika n'ubu unye muri 2020, hoba hariho itandukaniro ubona riri hagati yuri ya muziki wa kera hamwe n'umuziki uri kurakorwa ubu unye? Hari difference. Dushaka kubona voilà, dushaka kubona iryo tandukaniro riri hagati, mbega ubu vyarateye imbere canke vyarasubiye inyuma? Imbere ni kujya kuntu abantu bavuga na hotel imbere biriko biraza kuko Roriro nabonye yagiye gukora concert muri Dubai. Satubi yagiye muri South Africa gutora awards. Bo nabandi Fizo yagiye gukina naba Harmonize. Nanje nagiye muri Congo kugira akantu ari association yaramamagaye kuririmba bakami notes nga je pense que gihumbi gikaranga 3 millions.
kera nararirimbye umuntu akamemba 5000 francs ibihumbi bitanu me ubu ndabona ko umuziki uriko raduga sinshobora kuririmbira ibihumbi 5 hari umuntu akamamaga akamanga miliyoni 2 ngagenda kuririmba ndabona ko umuziki uriko ratera imbere riro bamuhaye nga 15 millions muri Dubai. Umuziki wa kera nuno munsi ndabona ko Orege yarasinye contrat ya 50 millions. Urabona ko ubu abaririmbyi dufise noti kandi turiko turakora iyo magazine ayihawe n'umuziki. Kugira ngo nagiye muri Tanzania kurangura imbuzu candagaruka ubu ndiko ndagenda n'imodoka ariko ndibaza ko abafanzi banje aba manager muyangane sinshaka ko Bidondo asubire muri Tanzania n'imodoka ndashaka nsubireyo n'indege kandi kurangura. Urumva abafana bawe reba kurira indege nta mahera nabasavye muze kuri Bidondo fashion ama Air Force ibintu bishasha ibirato amapantaro byose kujya kuntu muriko murabandanya muriko muranshorera imbuzu ibirato amapantaro ni kujya kuntu hejo ndashobora kugenda muri Tanzania n'indege babandi ba Harmonize bakanyakira neza ba Diamond bakona umusani afise noti me ubu ndashobora kumara semene zibiri sindagurishana n'ipantaro imwe vraiment namwe tuga Bidondo acha kwanza asigumuke de semene nabaletea mizigo amuzi munataka nihombe ndare yamba Tanzania ibintu bigezweho oya je ndumusani ndanzana ibintu bikwiye amapantaro ama Air Force ibirato inzu z'abakogwa n'ibitenge ndandaza jewe none abakiriya uronka kayabu irahari amasamaki amakayabu Bidondo bitumbura amakayabu mchapakazi mzee ni mzee bamwita gute bakwita gute sister mimi mchapakazi sister amakayabu na maki Bidondo makayabu na maki tumbula Bidondo manguo Bidondo sambusa ivyo vyose ndadandaza n'amayinite ndadandaza ajya kuri botike wanje. Urabona ko bisaba ko abafanzi ba Bidondo kugira ngo muzakunde izimbere nanje ifoke muke kunishorea ariko babwira na adresse ya Bidondo fashion ibotike ya Bidondo iri kuri 6 numero 29 mubwiza kwa mama Bidondo ari parcelle ya jaune muca mubona botike ari ifoto yiwanje pembeni munishore ba mama ba dada na banamuke niko na mapantalo ya bafie ya bien niko na manguo za mabitenge niko na masamaki na za mubichi lakini ariko turakeneye kumenya mbega Bidondo arafise umuryango tuvuze umugore abana atari babandi ba Bidondine 1 gushika kuri 10 no umuntu responsable wa mbere mu Burundi mu baririmbyi ni Bidondo. Tubwira urafise umuryango waga PPP natoa la rezangu naoa sasa none urafise umugore n'abana batandatu sasa none ubose kumugore umwe vraiment désir ama Bidondine 2 nawe wa mbere namuvyaye ku mashure umuntu wabuguruguru amahoro reka ndabavunira akagohe kuri Linox gira ibihe by'umunezero mu buzima bwawe hamwe na Linox Music Company uruganda ruhinyanyura amasanamu hamwe n'amashusho ku buhinga bugezweho ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu mwari kumwe na Gina Generite Riteka umumenyesha makuru kuri Linox TV. Indoto yawe ni iyihe Bidondo? Indoto yanje ndakwene kugurura lebo ndafasha abandi bafite matala ikintu ca mbere ndashobora kubabwira abantu ari umuntu yamfashije kugira ngo ngeze ngaha yari legend ndashobora kumuha agapela gato s'il vous plaît une minute de silence microphone hana noma na mtu sosokei hana ubaya na mtu sosokei mtuambie kosa lake tujue mbona tujajua kosa la soso icho kitendo mnakifanya lakini Mungu atalipia na muombea soso tumimi jene alazwe pema marehemu sosokei ya sosokei yari muririmbyi yari mu legend muririmbyi mu Burundi gihangange nararirimbye kubera sosokei uyu yarafuye alikufa kwa umwezi sinzi kuno nshobora gusigura mu Kirundi alikufa mwezi wa 11 le 26 Novembre nico gituma nanje ndashaka gufasha abandi baririmbyi
abantu bafise amatala barashobora kuza bakarondera Bidondo. Ndiko ndahugurura studio, ndiko ndarugurura abantu abantu gukora clip video. Umuntu washoboye arazi kuririmba afise talent ashobora kunyegera akamviriza indirimbo, ndabona ko ameze bien, shobora kumufasha kujya kuntu nanje bamfashije. Ariko mu kurangiza ikiganiro aho bariho nk'akajambo wumva woshikiriza abandi baririmbyi nkawe cyangwa muri rusangi n'abafana bo muziki indundi, ni nk'akahe kajambo bashikiriza muri kano kanya? Abaririmbyi s'il vous plaît, bavuga s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, je suis pas français. Je peux parler ce que je veux, moi. Non, je suis pas français. Je suis né au Burundi, au Congo, tout ça, Tanzanie. Il n'y a pas de problème si je parlais les français. Il y a problème na kibazo. Abaririmvyi, dukundane. Tureke hypocrisie, s'il vous plaît. Wewe unasema unanipenda, ukienda pembeni banakuletea dili ya Bidondo. Ule Bidondo, ule ashagaisha shazimika, c'est pas bien. Dukundanye, tureke hypocrisie, dufashane. Je narawuguriye boutique yo kudandaza imbuzo. Abaririmbyi babiri niyo namaze kubona kuri boutique yanje. Wa mbere ni Loriro, wa kabiri ni Alvin Smith. Sivyo? Abandi muri hehe? Iyo ni hypocrisie. Uraririmba neza ariko kuza kunzanira iyo noti, ule tumshore ule. Barenda ule unasiki? C'est pas bien, nico gituma dukundane. Cha kabiri, abafanzi by'iwacu, abafanzi by'iwacu. Nimbari mukunde gihugu, nimbari mukunda umuziki w'igihugu, nimbari mukunda abana biwanyu. Umuziki warahindutse, umuziki tusiga tudandaza mu matelefone. Mugende kuri YouTube, ugugura telefone yiwawe, rondera option ita YouTube, andika Bidondo, arakanu karuje ucugo fyonda hajya kuri subscribe. Babazungu bakore bijya bintu nga barakoze bijya bintu, babone ko mfisa babona benshi. Gukwezi ndashobora kwinjiza ibihumbi ijana by'amadolari, ça fait $100,000 par mois. Je vais être riche à cause de vous. Turi 2 millions, ibaze 5 millions d'abonnés, ndashobora kwinjiza $100,000. Ndashobora gufasha abandi. Mugende ku YouTube, mugire subscribe kwa Bidondo kugira ngo Bidondo naye aronge agafuka abana. C'est bien ça. Ibaze ko Sadbi yarabuze award kubera na muririmbyi na mufana wo Murundi yaramugiriye ivyo bintu akabura award muri South Africa. Na mimi sitaki nikose tunzo, naenda Tanzania nikirudia bila tunzo tabazomea. Bidondo, reka ndagushimire cyane. Na jus yako ya butamu. Jiko butamu sana. Naenda Tanzania nikirudia bila tunzo nabazomea. Mwingie kwa Bidondo, muni subscribe. Naenda kufanya muziki Tanzania hamwe na Kingwendu na Mbidogi na ugya muntu etwa mapema sana. Konde Jeshi. Hanyuma iyo ndirimbo ndashaka mwigire subscribe kubera ko Harmonize cange Diamond babone ko uyu muntu afise abantu benshi kugira ko baemere kugira ngo turirimbane. Bakiona sina babona bananima featuring. Basasa wetu kimbana weyo nyimbo yetu yako itatubeba wapi? Bananipiga teke. Me bakiona niko na babona bengi. Bananipatia featuring. Reka ndagushimire cyane Bidondo kuyu mwanya. Vraiment nanje ndabashimira cyane. Itwa TV guto? Linux TV. Linux TV. Ndabashimira cyane ariko mumbabariro no munsi nimebayima kaji kangu kama mama ujeje. Turasubira undi munsi, ndabakunda cyane. Yesi, reka ndabashimire cyane namwe mwako muradukurikirana kuva mu ntango gushika no kumwishura ikiganiro. Twizeye ko muba mwagize ibihe vyiza cyane. Mutibagira gukora subscribe, like na share. Turabakunda cyane. Ciao ciao. None urahejeje? Niko na komboroza vere.